Haleluya. Haleluya. Imana ikugirire neza. Imana igumugisha cyane. Uru ruri mu rutonde uyu munsi wo kuduzwa mu ijuru kwa Yesu, uri mu rutonde rw'iyindi minsi. Haleluya. Mu byo mwe yara yafashije niki kirimwo kugira ngo bigende neza, nawe mwe mu Imana gushoboza. Nawe mwe mu Imana gushoboza. Nawe mwe mu Imana gushoboza. Haleluya. Yatanguye mu kuvuka mu gufutaminda kugira Yesu amusaminda, ndetse arakomeza no kumurinda gushika abatizwe, gushika afe kandi azuke n'ubu kugira ngo aduge mu ijuru. Amen. Ni mwe mu Imana yabikoze, tumukomera amashi menshi. Haleluya. Wandika umutwe w'amajambo gato ngo ivy'Imana yasezeranye byose bizoshika. Haleluya. Haleluya. Ivy'Imana byose yasezeranye byose bizoshika. Ivy'Imana byose yasezeranye bizoshika. Haleluya. Haleluya. Erega nyene hari gihe ibintu by'Imana rimwe na rimwe umenga birasa n'ibyo gufyina. Ibintu by'Imana rimwe na rimwe umenga ntivyumvikana, ariko ibintu by'Imana biriseriye. Haleluya. Haleluya. Ibi byose byari byaravuzwe, ibi byose ndetse bari babyumvise, ariko rimwe na rimwe bitoroshe gutahura canke hari uko tubifata, kandi nuno munsi turacabifata gutyo. Imana mwe yaradushoboza. Haleluya. Haleluya. Mwe mu Imana adushoboze nuno munsi. Uwo keshi harubwo keshi abantu bakunda gutwenga abantu muri Bibiliya ngo yari kugira gutya, ngo yari kugira gutya. Bwira umucyana yotewe n'amajambo yawe sha. Haleluya. Haleluya. Utaragisha navuga ngo cagira ante cyitwara hehe hari inyuma. Imana tugire neza. Biroroha gutora amakosa y'undi, biroha gutora amakosa y'undi ngo uyu mukozi ngo yari gucagira gutya, ngo yagaza amakosa gutya. Ni byiza kubyigisha, ariko nawe hari kebyo gushikira nawe ugasanga uragize nte, urabaye muri bya bindi nyene. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Uko izi ntumwa zitatahura niko natwe guno munsi bitugora gutahura, kandi yaciye imyaka 2025. Amen. Haleluya. Biratangaje ko ingorane bagira natwe no munsi tugizifise. Twabaye dute. Haleluya. Imana itugirire neza. Yesu arapfa hanyuma arazuka. Arazuka kandi araduga mu ijuru, mugabo mu buryo butagarigarira wese. Amen. Yarabanje araduga, yabwiye ngo Maria Magadalena yamubwiye ngo ntunkoreko kuko sindaduga kwa data. Sindajana raporo, sindaja kuvuga ukuntu nacunguye abantu, sindatwara amaraso yanje kugira ngo aze. Haleluya. Haleluya. Ngo yugurure ikirere ariko aze kuzibira Satani. Yesu ashimwe. Haleluya. Sindayatwara ngo kugira ngo ayajane, ngo yatwe mu biganza byo, niko bavuga mu Baheburayo, ngo yamaze kuyashikana imbere y'Imana. Ico gihe Satani ntabwo akikurega, akorera kure, ntabwo ajya mu ijuru. Imana itugirire neza, tumukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Araduga, icyo gihe yaraduze. Araduga, umuntu yabimenye n'umwe wenyene, n'uwo yasezeye ni Maria Magadalena. Ariko hagera igihe aragaruka kugira ngo agende mu buryo twese tubizi. Nico gituma twese turi hano, nawe bikomera amashi. Iyo ribiri ryambere ryonyene, iri ryambere yaduze ryonyene muri Yohani 17 ngo yamuye ngo ntumoreko kuko sindaduga kwa data. Hari icyo yagomba kuronka, ndabivuga. Imana itugirire neza. Imana idushoboze. Haleluya. Byari gushoboka ko aduga akagumayo, ariko ntabwo yagumyeyo. Yaraje gutanga amahirwe ya kabiri ku bari bamuhemukiye. Imana iguha amahirwe ya kabiri. Muri kino gitondo Imana iguha amahirwe ya kabiri. Iminsi 40 y'amahirwe ya kabiri. Iminsi 40 y'amahirwe ya kabiri. Haleluya. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Mose yaramuhaye amahirwe ya kabiri. Samusoni yaramuhaye amahirwe ya kabiri. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo Mana, ngo amahirwe ya kabiri nshobore kwihora aba Banyefilistiya. Imana itugirire neza.
Yesu araza kugira ngo atange amahirwe ya kabiri kuraba izi ntumwa zari zahemutse. Yarazigishije imyaka 3 ariko igitondo kimwe zibonye bikomeye zose zigira nte. Haleluya. Ariko yemera kugaruka kugira girene kuko Imana ni Imana nziza. Imana ni Imana nziza. Imana ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana iguha amahirwe ya kabiri. Twebwe biratugora. Twe nk'abantu biratugora. Umuntu akoze ikosa rimwe wamuha amahirwe ya kabiri. Haleluya. Umubabariye rimwe. Ijya kabiri ushobora ngo ungeza. Amen. Haleluya. Uti urinze ubigira rimwe akakora ijya kabiri. Amen. Wemwe ndabizi aho cyambaye. Imana idushoboza. Bavuga ngo umuntu ababara inshuro zingahe? 40 ingahe? 490. Haleluya. Haleluya. Umuntu atarakubabaza inshuro 490 ugomba kumubabarira. Haleluya. Amen. Ni Bibiliya ndiko ivuga. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Yesu arabababarira agaruka kugira girene kugira ngo ashikishe umugambi wiwe. Haleluya. Kugira ubugombe bw'Imana buje mu ngiro. Kugira ubugombe buje Imana buje mu ngiro. Imana ntabwo ikoresha abagororotse. Nawe urimwo mu Imana yakoresha kugira ubugombe bwayo buranguke. Haleluya. Izi ntumwa hari icyo yarazibonamwo kugira ngo azigishe, kugira ngo adishoboze, nubwo zari zahemutse, nubwo byazigoye, nubwo ko twese bitugora, ariko yaragarutse kugira amahirwe ya kabiri, yaragarutse kugira bashoboze. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Haleluya. Ku murongo wa 3. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima. Haleluya. Atanga ibimenyetso byinshi. Haleluya. Inyuma y'urupfu araza ngo atanga ibimenyetso byinshi. Amen. Ibimenyetso byinshi yagomba gutanga. Yesu yakoresha ibintu byinshi kuko muri Luka ngira ngo 20 harabavuga ngo baramubonye, bamwe baramusenga abandi baramukekeranya. Haleluya. Bamwe baramusenze yazutse, bamwe baramusenze ariko abandi baramukekeranya kubera iki? Ibyo nyene vyamaho. Imana idushoboza. Haleluya. Ngo abaha ibimenyetso byinshi. Kubera iki yabaha ibimenyetso byinshi? Rimwe na rimwe hari naho bashiramwo ko basangiye, hari naho bashiramwo ko yanyoye, ariko Yesu umubiri yarazanye ngaha ntabwo wari ukeneye umuceri n'ibiharage. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Kwari kugira ngo gusa abereke ko akiri wa wundi na wa mutima ukiri wa wundi, akibakunda abane nabo. Haleluya. Nta na rimwe murajya injya mutadishaka kugira ngo ufashe abandi ugafumuhekenya gato gato. Amen. Haleluya. Si byiza kuja hano bakakuzimana ufumujye uduceri 3. Imana idushoboza. Mu ndero y'ikirundi ntabwo ngo je nariye fuma ukorako imiceri 5 basukaryiyo ukabugize neza. Imana ikugirire neza. Yesu umubiri wiwe ntiwari ukeneye gufungura. Yesu umubiri ntiwari ukeneye kunywa kuko yari yavuye mu ijoro yagarutse ari wa mubiri. Paulo avuga ngo niba haba umubiri hari umubiri w'inyama, hari n'umubiri w'impwemu. Yesu yari afite umubiri w'impwemu. Haleluya. Iki gihe yari afite umubiri w'impwemu. Niyo mpamvu ntabwo kugenda ngo yaza abasanze aho bugaranye ntibarinda kumwugururira. Imana itugirire neza. Ntibarinda kumwugururira. Yashika yinjira mu nzu ifofeye neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuko yari yagize uwundi mubiri we guca ngaha cyangwa akinjira mu nzu nticyari kibazo. Imana idushoboza. Ahantu hose abasanze, aho yabasanga hose baje bamubona aje batazi ukuntu yaje, baje bamubona ashitse batazi ukuntu yashitse, kuko yari afise uwundi mubiri. Haleluya. Umubiri w'ubushobozi, umubiri w'inkomezi. Imana itugirire neza. Mu ijuru ubundi iyo abatwo twarayizinda twoshwana. Haleluya. Igituma mu ijuru hatazo w'intambara nuko izinda tutazitwara zijamwe imiceri n'ibihara.
Imana itugirire neza. Apocalypse canke mu byahishuwe hano avuga ngo nta nzara izobayo, nta n'inyota izobayo. Haleluya. Nta ntumuzi naho gashwara ntuzokihanaguza haza wari fresher. Amen. Ngo nta zuba ririyo, haza wari ahantu hameze neza. Imana ikugirire neza. Ariko iby'inzara n'inyota by'amacupa n'amasahani y'inyama nta birimwo. Ubu twosura kwankana tukankana ndetse mwe tukagwana, ariko iby'Imana irabizi neza. Imana itushoboze kandi tugirire neza. Haleluya. Cyo gituma ubijya agomba kubirira hano, hariya nta bizoba bihari. Ndetse ni mu myaka igihumbi twese tuba turya imboga gusa, kandi byo nta ntambara bizotera. Imana idushoboze. Imana idushoboze cyane. Haleluya. Ngo abereka ibimenyetso byinshi, abereka ko ari muzima, abereka ko umubiri wiwe uri wa wundi. Hari ibyo yakora kugira ngo abereke urukundo, hari ibyo yakora kugira abereke ko akibitwararitse, hari ibyo yakora abereke ko akwise umugambi. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Imana ikwereka inzira nkuko niwibaze ko wahebwe. Imana iracaguse ko umugambi. Imana iracakwiyumvira. Imana iracakwiyumvira. Imana iracakwiyumvira. Nubwira ni Imana iracakwiyumvira. Haleluya. Nubwo woba dekuraje, nubwo ucika intege, Imana iracakwiyumvira. Imana itugirire neza. Haleluya. Ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Iyi nyigisho Yesu yari yayigishije imbere, ariko nubundi byabagoye kubumva, nubundi yasuye kuyibigisha, kuko ubwami bw'Imana niyo nyigisho yari yazanye Yesu. Ariko kubw'amadini igenda itakaza intumbero, kubw'amadini yaje igenda ihinduka. Nuno munsi ntabwo mu bashinga twisha ubwami bw'Imana, nuno munsi twigisha ibindi, ndetse rimwe na rimwe. Imana idushoboze. Haleluya. Haleluya. Wosanga turi worosije. Hari nyinshi mbere usanga kenshi zitajanye nico Yesu cyamuzanye. Hari nyinshi usanga zitajanye nico Yesu yagomba gushikako uyu munsi. Imana itugire neza kandi dushoboze. Haleluya. Yagomba kubibigisha kugira ngo baze babibandanye, kuko hari aho yagomba kubasezera mu minsi mikeyi, vangu inyuma y'iminsi 40. Inyuma y'iminsi 40. Haleluya. 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 Ariko ikitangaje uko batavyumvise ubwa mbere, n'ubu kandi ntibasuye kuvyumva byarabagoye. Uko ubwa mbere byabagoye, n'ubundi basuye kumubona kandi ari mu rundi rugezo, n'ubundi byaranse gutahuka ko babitahura. Birashoboka ko mwe mu Imana atari bwaze, ariko je nawe tumufise adushoboze kugira ngo dutahure iby'Imana. Adushoboze kugira dutahure iby'Imana. Adushoboze cyane. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa 6, nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki ni gihe nico gihe ugira ugarukana ubwami bwa Isirayeli? Haleluya. Haleluya. Iki nico gihe ariko arababwira ibintu, ariko arababwira iki ibintu, bakaza kumubwira ibindi. Haleluya. Hari umwana bamubwiye ngo hari amateke, ngo nibiharage, ngo yaje nshaka umuceri, ngo nibitoke. Amen. Ibitahari nibyaza kuvuga. Aba nabo Yesu yarabigisha, ibyo abigishije sibyo byari mu mutwe, ibyo abigisha sibyo bagomba kumva, ariko hari kindi cyari kigizene, cyari ku mutima wabo. Ariko Imana ishimwe ko cyaje guhinduka. Mwe mu Imana amaze kubazamwo, mwe mu Imana adushwaremo kandi adukomeze. Haleluya. Kino kibe igihe gikomeye, igihe gikomeye cyo kwambara izindi mbaraga, igihe gikomeye cyo kwambara izindi nkomezi muri no minsi tuba twibuka kugira ngo Imana idushoboze. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 2 avuga ngo abasigarana amategeko, abasigarana ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije. Haleluya. Yagomba kubasigarana amategeko, yagomba kubaha ikintu bagomba kugenderako, kuko nubundi yarabona yuko bagihobaho. Nubundi yarabona yuko hari ibintu bitarafadika neza muri bo. Nubundi yarabona ko hari ibintu bikigoye, ngo basigarana amategeko. Imana itugirire neza. Ngo abaha instruction. Mwe mu Imana aguhe instruction. Mwe mu Imana aguha amategeko. Mwe mu Imana aguha amategeko. Mwe mu Imana agushoboza. Haleluya.
haleluya. Ngo basigarana amategeko kugira bagirene bashobore gushikama, kuko yarabona ko n'ubundi hari utuntu tukibagoye bagifite ibibazo, ariko ngo aragirane arabigisha ndetse abaha icyo bagenderako, abaha icyo bahagararako. Imana idushoboze kandi tugire neza, kandi Imana iguhe icyo uhagararako. Ugira icyo uhagararako mu buzima bwawe, ugira icyo uhagararako ku bw'umuryango wawe, ugira icyo uhagararako ku bw'akazi kawe, ugira icyo uhagararako ku bw'ubuzima bwawe. Haleluya. Ngo abaha amategeko kugira bayihagararemwo. Amategeko yarabahaye nayahe? Haleluya. Komandema yarabahaye yari yihe? Yari kugira ngo basigare i Yerusalemu, bagume hehe? I Yerusalemu mu gisagara. Wikomera amashi kuri muri centre ville. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera iki? Yesu yarabona yuko n'ubundi bari bushwiragire, n'ubundi basura gushwiragira. Nubwo yarabigishije yarabona ko basura gushwiragira, kuko nibyo ari bwafate neza. Haleluya. Ariko aravuga ngo reka ndabahe itegeko, reka ndabahe ikomandema, ndabahe ikintu mugenderako mwese. Ninagenda mwese mugirene, mugume mu gisagara. Imana iguhe kuguma mu gisagara. Haleluya, haleluya. Kubera iki yavuga ngo bagoye mu gisagara? Kubera niko rugira bagumane. Murazi kenshi abantu twese ngaha burya tunezerewe twese, no mu gutahura seze. Amen. Twese turi mu munezero ngaha washushe, twese mwese agiye arasezera uwundi. Mugabo hari akantu kaje kakazana confusion, tugashoberwa, umwese agenda yinyobora fye. Amen. Haleluya. Yesu yarabona ko umwe wese ahava agenda agasura kabivamwo, bagasura bagashwiragira, bagasura bakaja kure, ariko arababwira ngo mugume mu gisagara, mugume hamwe. Haleluya. Kuko ubugirigiri ngo bugira babiri. Imana iguhe ugufasha, iguhe uwo mubana kugira mutera imbere mu murimo w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo mugume mu gisagara kugira ngo baje hamwe. Buriya abantu bari hamwe baba bari hamwe nyene, kandi bakora ibikomeye. Imana ishoboza. Haleluya. Cyo gituma kenshi mubona no mwishengera Imana ivuga ngo habe ubumwe n'urukundo. Ibyo Satani kenshi nibyagwanya, kuko ahandi murabizi abantu bari kumwe nta kibananira, haba mu kibi haba mu neza, byose barabishobora. Haleluya, haleluya. Byasaba gusa ko hari izindi nguvu zigomba kuza, kandi hari izindi nguvu ziza, hari izindi nguvu ziri mu muntu, nawe hari izindi nguvu zikurimwo. Imana itugirire neza. Buya twese twivyuye, twese tukava hasi, hari izindi nguvu utazi. Imana idushoboza. Twese turi hano, hari abantu batokwiruka ngo bave ngaha kubashike kuri klinike biruka. Muga hari umunsi umwe byoshika twese ngaha. Amen. Twese ngaha aye mu buryo nawe utazi, na wawe ni wodomoka. Aba bakuze nibo bogusiga. Haleluya. Aba bona bakuze nibo bosiga bakiri bato, kuko hari izindi nguvu. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Burya umuntu arimo izindi nguvu, kenshi ngunda kubivuga, hogize ikintu kidutera aha niho burabura abaduga ku mabati hejuru, kandi muko byaheze ngo ni munzani ingazi imveyo. Amen. Haleluya. Ngo ni munzani ingazi, wagiye gute? Amen. Haleluya. Hari ubwoba butera umuntu, cyangwa abantu bagakora ibintu. Ibi ni ubwoba, ariko ari abantu bakora ibintu wewe nawe ugatangara. Imana itugirire neza. Turi muri university bagize greve, bafata kwasteri yapfuye abanyeshuri bakayisunika kuyugarisha porotayi, kandi kwasteri nini abanyeshuri bakeyi nka 20 nka 20 kayisunika bagakora ko ngo huma, bagaca bayitwara bakugara porotayi. Greve iheze bakarondera abakozi, bati genda muigarukane. Abakozi kabananira ngo rega abanyeshuri bafise imiti. Haleluya. Amen. Ngo bajye abanyeshuri ngo urumva ngo bavuga ngo huma, ngo igacigenda kandi. Haleluya. Amen.
ngo erega ngo bafise ngo urumva ngo banyeshuri ngo bafise imiti kandi nta miti yari ihari. Haleluya, amen. Zari imbaraga, zari izindi nkomezi. Hari izindi nkomezi sabajene n'uwari wese biri muri we umunsi byabyutse. Haleluya, amen. Hari umugore sinabibonye ariko n'umuntu yashinze intahe, imodoka yaje kugonga umwana wiwe. Uwo mugore yari yifashe voiture arayisunika arayihenu. Amen. Hari inkomezi nk'ubo umwana wawe ubona bamufashe. Ibyo byarashitse na mama arabakomeza mama apotre n'umwana intare yaje kujya umwana wiwe, hanyuma umugore kubera iki acagenda kuyifata baragwana. Ariko iyo atabo umwana wiwe nte kugirane. Imana itugirire neza. Bagirene babuze igishigikira, babuze ubafata mu mugongo canke mu ntege. Haleluya, amen. Irabona ko ibyabo n'ubundi bigende uko atari yabiteguye. Haleluya, abarungikira abamarayika. Imana ikurungikira abamarayika mu ntege nke zawe. Imana ikurungikira abamarayika mu biriko birakugora. Imana ikurungikira abamarayika. Haleluya, haleluya. Yarabonye ko bagire bacangana ikigwe, yarabonye ko bagire basubira gira ikibazo, yarabonye ko bigire basubire bihuragure. Aravuga ngo haleluya, reka ndabafashe, reka ndungike abamarayika kugira babaremeshe. Imana iguha umuntu akuremesha muri kino gitondo. Haleluya. Birasa nubwo byari ibyemezo kuko ukuduga kwa Yesu nta silence bari bafise. Ukuduga kwa Yesu nta silence byabahaye. Ukuja mu ijuru kwa Yesu ntacyo wamenga ahubwo nagahinda, kandi bari bagiriwe neza. Byasigura ko ryabwirizwa yabaha ngo mugende Yerusalemu byari kubagora kuko basa nuko bibaciye intege. Haleluya. Bagiye barangamiza mu kirere, baguma barangamiza mu kirere, biranka ko bavaye mu kirere. Amen. Izo Yesu yagomba kugira gire intervention kugira ngo abashoboze nanone ibyizigiro bigongere kugaruka, baje gusenga bagizene, baje gusenga bafite ibyizigiro. Kuko iyo usenga udafite ibyizigiro naho birakugora. Imana idushoboza, Imana itugirire neza. Haleluya. Aba bamarayika nibo baje kugira ngo babahe inkomezi. Aba bamarayika nibo baje kubabwira amakuru meza. Imana igumarika kubwira amakuru meza. Haleluya. Kuko nta makuru bari bafise, ariko arababwira ngo reka kumuraba kuko ukwagiye niko azogaruka, ukwagiye niko azogaruka. Haleluya. Bobo babona yuko umenga birasuye gucangana, umenga birasuye kunanirwa, umenga birasuye gutinzira, umenga birasuye kwanka. Haleluya. Umenga birasuye kugenda nabi kuko ubwa mbere bari barabaye desi, n'ubundi bagomba babasure kuba desi. Haleluya. Ariko Imana itwitayeho, Imana itatwanka, Imana itwiyumvira, iravuga ngo sindabaheba, reka ndungike le message, ndungike abatanga inkuru nziza. Imana iguha kubwira inkuru nziza. Imana iguha kubwira inkuru nziza. Mu gucanganika Imana iguha kubwira inkuru nziza. Haleluya. Haleluya. Twese duhora mu bitugora, n'aba bari mu bibagora. Imana iguha kubwira inkuru nziza. Imana iguha kubwira bonne nouvelle. Haleluya. Haleluya. Ngo nimureke gutangara, nimureke gucanganikirwa, nimureke kumererwa nabi, nimureke kuguma murangamiza mu kirere. Genda mukore bijya yababariye. Haleluya. Haleluya. Ibisigaye ndi kumwe namwe kandi byose bizogenda neza. Ibisigaye ndi kumwe namwe kandi byose bizogenda neza. Haleluya. Keshi ntabwo biba byoroshe. Twese abibihe bacamwo, twese tubicamwo kuko turi muri iyi si. Amen. Ndetse Bibiliya iravuga ngo keshi ngo nta kigeragezo cy'umuntu umwe kibaho kiretse ko uvyibagiza wewe. Umubiri wacu ukozwe mu kuduhenda. Umubiri wawe ntujura guhenda. Amen. Haleluya. Umubiri waguhenda kuko keshi murabizi tugize ingorane umenga ni wewe wenye. Hari umuntu agwara, haya abantu agwara, agwaye kamenya ntabandi mpana baragwara. Ngo yararararara. Agwaye n'akantu gatoyi. Amen.
agwa n'akantu gatoyi ya ni intambara. Haleluya. Imana idushoboza. Haleluya. Amen. Hari umuntu nibyo nabonye, umumama yagwaye isumbi, isumbi hari imbyarigwa inka isuna ngira sinzi ko byitwa, byaza gutsinsira ngaha aye kandi hakababara. Umumama ni ibintu byarabi n'inka bifata n'inka sinzi kuno sinzi ngora kuno yitwa. Uwo mumama yagwaye, umupapa we nguri kurigirisha. Agomba muri kurigirisha, hama nawe bukeye haci imisi mikesha yaramufata. Bimufashe rero yagira ngo yararara bati bwabo ni waruzi ko bitababaza. Amen. Haleluya. Imana itugirire neza. Twese ibigeragezo ni rusangi. Nta kintu na kimwe muri iyi si kizogushikira kitashikiye abandi. Haleluya. Nta kintu na kimwe Paul avuga ngo les épreuves sont communes. Nta kintu na kimwe gishikira umuntu kitashikiye aba. Amen. Hari umuntu ngize kubura umwana w'umusirikare, hanyuma araza abonye ziyambaza ku mpanda ngo ngo sindi jenyene ngo ndaremye ubu. Gusa ngo bose arabapfuye ngo nagendaremye kubera yarazi katazi nimba ziri hehe. Ziri kubona yuko nk'ubu ata muntu w'isho tagwaye, wewe urazi ko abantu bari mu bitaro nk'ubu. Turabyigibagiza twenyine turabyigibagiza ko atabantu bari hehe. Iyo aba warubizi bundi wojayo mugabo kwere utajayo, umubiri wawe urakwereka atabantu n'umwe agwa. Amen. Imana itugirire neza. Mwe mu Imana dushoboza. Haleluya. Haleluya. Nariko ndavuga ko ibi bishikira aba natwe bidushikira kandi imisi yose, ariko mwe mu Imana dukomeza. Mwe mu Imana dushigikire. Mwe mu Imana tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ukuduga mu ijuru kwa Yesu cyari kimenyetso ko ibyo yababariye atababeshe. Amen. Haleluya. Cyari kimenyetso cyuko amasezerano yarahari ayashikishije. Mu yandi majambo, inzira ija mu ijuru no kuri je na wewe ni nyabagendwa. Twikomera amashi. Haleluya. Mu bisanzwe kirazira ko ikintu abantu bagira ikintu neza ni wabanza kacerekana. Haleluya. Sinagiriwe amahirwe yo kuja mu gisirikare muganda akunda abasirikare b'abainstructeur, kuko imbere yuko abandi bakurikira ni wabanza guca ku mugoze agaca kwa kage. Haleluya. Yesu nawe niwe banje kugira ante iryo jura tubarira, niwe banje kugira ante baramubona gizene. Haleluya. Amen. Hasigaye kumenya gusa ibyo bavuga ko nta wundi. Hari umumama bavuga ngo yaragiye je gusa yitwa Domitira yaracinga intahe. Haleluya. Ngo yamaze indwi zibiri. Je narumvije gusa kandi narahezaga urumva. Desomene. Amen. Rero je kora ntamuherekeje ibintu je ntamuherekeje sinoharira. Iyo abana namuherekeje naho girante nari guharira. Nta wundi muntu ndumva yagiye mu ijuru. Ubundi nzi yagiye ni Paulo nawe yavuze ngo ivyo yabonyeyo ngo ni ibintu bitangaje nta nivyo yonavu. Mugabo Domitira yashinze intahe. Amen. Kandi buri Imana irakomeye. Haleluya. Erega yaramaze kwakirwa n'abaperezida 70 yo muri Afrika. Yaramaze kubona n'abaperezida 70 haya kuja mu ijuru n'igitangaza. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni bitangaza. Imana itugirire neza. Mwe natugirire neza. Haleluya. Kuduga ni sezerano byerekana ko ibyo Yesu ariko aravuga ari byo. Erega iby'Imana ivuga nivyo. Erega iby'Imana ivuga ku buzima bwawe nivyo. Erega iby'Imana ivuga ku muryango wawe nivyo. Erega iby'Imana ivuga kuri inshengero nivyo. Haleluya. Iby'Imana ivuga kuri wewe nivyo. Haleluya. Yesu yaragomba kwerekana ko ari byo, vuga ngo nivyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Nibyo yaragomba kubereka ko kuja mu ijuru bikunda. Yaragomba kubereka ko haleluya babyirebere babibonesha amaso ko ari byo atabeshe. Imana ntibesha kandi Imana ntibesha kandi Imana ikugirire neza. Haleluya. Haleluya. Yesu agomba kugenda
agomba kuduga ngo yavuye Yerusalemu aja hehe? I Betaniya. Amen. Haleluya. I Betaniya ni gisagara baboni ku kilometero kimwe kirenga ngo uvuye Yerusalemu. Amen. Bwira mwicara yutiye ni geography. Amen. Haleluya. Utiye ni geography ko raje sindaja hehe? Sindaja muri Israeli. Haleluya. Ngo kugira girene kugira ngo icyo gisagara ubundi Yesu yaregiriwe neza, hari umuryango wari wamugiriye neza, hari umuryango wari umugiriye neza, hari abantu yagomba kugirira neza, hari gisagara yagomba gusiga. Haleluya. Amen. Kugira agirene adugire aho hantu amateka yandikwe, Imana itugirire neza. Ega buriya nawe nk'ubu mukuru w'igihugu kugenda turatugutinya. Amen. Kuko abaguhesheje iki icubahiro, Yesu yaragomba guhesha icubahiro hehe? I Betaniya, n'abagore bamufashije. Haleluya. Imana iguhesha icubahiro. Imana iguhesha icubahiro. Haleluya. Rimwe na rimwe ntaza ko byoroshe. Ni aha mu babanyi umuntu yavuze ati jewe ntaco mwompa, je ndumutama. Abwira president ariko mu bantu uze kumpamagara ucunyongorera. Amahera woyampa, wompa amahera ukayampa amahera ukayampa. Mugabo ariko akandi ucunyongerera ko uhava umpamagara mu nama uti naka ndagukeneye, ucunyongorera mu matwi, bacabona ko nkomeye abantu bose. Amen. Amahera ntaco yonshikanako. Ego amahera kishikanako kandi bakabona ko bisa amahera mugabo kuba nzinanye n'umukuru w'igihugu navyo n'ikindi kintu gikome. Haleluya. Yesu yagomba kuja I Betaniya kugira ngo ahadugire kandi amen. Amateka yandikwe kandi amateka yaho nahinduke. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Haleluya. Avuga ngo ku murongo wa 14. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Haleluya. Inyuma yo kuduza kwa Yesu, inyuma ya ascension hari amasengesho Imana igushoboza. Hari gusenga Imana igushoboza. Mu bisanzwe bagomba kuja ahantu bakamara imisi itarizwi. Kubera iki imisi itarizwi? Twese aha turi hano umwese ari mu vyiwe, umwese afise. Amen. Ariko wo tujana tukamara imisi 5 buryo mwese twaba tutakiri mu byacu, twese tusige turiha. Haleluya. Amen. Nico gituma keshi uzoraba keshi iyo mugize amasengesho y'umwanya munini, mugira nk'amasengesho y'indwi, hashika igihe mwese ivyi umwese yabivuyemwo, n'undi ivyi umwese yabivuyemwo, n'undi byose yabivuyemwo, mwese musigaye mwabaye umwe. Amen. Ngo basenga dans commun accord, ngo bashize umutima hamwe. Haleluya. Ubu uye dusenze ngaha nta mutima dushize hamwe, kiretse twese batwugaranye tugashika basinga hirya yejo. Haleluya. Ahandi nubwo dusenga nababariye, wewe urabikubita ukabikubita, wewe ukagenda, ariko twese turafite ukuntu tuba turegerana. Ariko uko imisi igenda, haleluya, uko imisi igenda yegerana iba myinshi, niko abantu begerana, niko mwese ava mu vyiwe, niko twese twosanga twakundanye. Haleluya. Ngo basenga badahumeka, ngo bahuje iki? Umutima n'inama. Ntivyaje umwanya wa mbere, oya, vyaje buke buke gushika igihe cyose umwese ave mu vyiwe. N'ubu turi ngaha. Amen. No musi nakuganduka kuhari, mugabo aha turi ngaha twese i programa ziruzuye, sindi mitwe iringa uko ningana, mugabo i programa zose ziratandukanye. Bisigura ko keshi kugira ivyo byose bituvemo kandi bigufata akanya ntuze ko byoroshe, bigufata akanya. Amen. Haleluya. Ico gituma yabagira ngo bagende I Yerusalemu kugira ngo bagire union parfaite, bagire baba abantu bari hamwe
ku buryo haleluya ata parazite zose zagiye. Amen. Kugira parazite zose kuko tumva imigambi turimo, imigambi itandukanye, umwe wese arayifise yiwe, umuntu arayifise yiwe, ariko iyo mugiye gusenga kugira ngo byose bihere birabasaba akanya, birabasaba kwegerana, birabasaba umwanya kugira ngo dusange twabivuyemo. Imana idushoboza, Imana idushoboza ngo mugume i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Ibi twese niko bimeze. Amen. Ndetse na Mose yamaze iminsi 6, mu minsi 40 yamaze iminsi 6 yayimaze Imana itaramugendera. Kubera iki? Ubu gifise utuntu twishi turi muri wewe. Bwa kubona Imana ntivyoroshye. Haleluya, haleluya. Kubona Imana ntivyoroshe, kugira muhemu yera amanuke abazi yabasavye iminsi 10 bagira ante, basenga kandi bagira ante, kandi bari hamwe. Amen, haleluya. Bari hamwe kubera batari hamwe byose biba bigoye. Imana idushoboza, Imana itugirire neza. Ngo mugende rero, hari intumbero rero yababwira ngo ndabahaye ibwirizwa rico rigomba kubashikanako, kuko ivy'Imana itanga byose bigenda bifite uko bikurikirana. Haleluya. Kandi ntacu simba, ugisimvye ntukibigerako. Imana itugirire neza. Ibintu by'Imana kuri umwana akura, nta mwana yovuka uyu munsi. Amen. Mwese abavyeyi cyangwa abavyara, umunsi wobona umwana aravutse, umunsi wataje guhamagara ngo mama, oca wiruka. Haleluya, amen. Uciye uti mama genda cyakonka, wovutse navyaye iki? Haleluya, amen. Rero buri ibintu byose bifite ukuntu bigenda. Haleluya. Nibi by'Imana navyo bifite ukuntu bigenda, usimvye na kimwe icyabyanka. Yababwiye ngo mugende hehe, ndabahaye ibwirizwa byo kuja i Yerusalemu. Haleluya. Mugumeyo, sindabahaye umwanya, ariko mugirene mukomeze gusenga. Haleluya. Mukomeze gusenga kuko hari ikintu ngomba kubaha, hari ikintu ngomba kubarungikira, ariko ibyo bizokunda kondisiyo yonyene nuko mwagiye Yerusalemu mukaja hamwe kugira uwo mugisha nabategurisho kubaha. Imana itugirire neza, Imana idushoboze. Haleluya, haleluya. Mwe mu Imana adushoboze, mwe Imana tugirire neza. Ngo abasigarana, ngo abaha itegeko ibyo agomba kugenderako kugira umugisha ubone kuboneka. Kenshi imigisha y'Imana hari ibintu bimwe bisaba kugira ngo tuyicikeko, ahandi wiciye ku ruhande biranka. Haleluya. Aba bagabo 120 ntabwo ari kuronka muhemu yera. Iyo wese agenda mu byiwe ntibyari gukunda, ariko Imana ishimwe ko haleluya Yesu yabaramiye nkuko nawe ayo kuramira kugira ushike ku masezerano y'Imana. Yesu yarabonye ko bagire intege nke, aravuga ngo reka ndabaramire, reka ndabaramire, ndabashoboze, ndabafashe, kuko amen iby'Imana kandi Imana igushikane ko. Imana idufata ukuboko, Imana idushoboze, Imana idukomeze, Imana iducira inzira, Imana itugirire neza. Haleluya. Turabanyantege nke, ariko muri izo ntege nke Imana igiye dufata ukuboko dukomera amashijambo y'Imana.